kuvuga ijambo rivuga ngo imfashanyo yiwe niyo yagutumye ukomera. His help has made you strong. Sinzi ko abantu bashobora kwemeranya nanjye iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Why? Ijambo ry'Imana rivuga ngo it's not by power, not by mighty, but by the presence, by the power of God. Si ubushobozi, si kubw'inkomezi, ariko ni kubw'amahemu w'Imana. Uyu munsi ndifuza ko amaso yawe aza guhindukira. You will turn your eyes and see God in your past. Hallelujah. Umwanditsi yaranditse ariko aravuga ku byerekanye n'indirimbo. Avuga ngo iyo umuntu ariko arumviriza indirimbo, he's not listening to the future. Ariko yumviriza kazoza. Ariko yumviriza kahise. He's listening to an expanded present. Ariko yumviriza kubu kagutse. You see that? So now, his help, imfashanyo yiwe niyo yagutumye ukomera. Praise God. Why? Uyu munsi ndizera kuza guhindukiza amaso uraba Imana uvuga uti, if it had not been for the Lord, iyo ataza kuba Imana, where would I be? You know, it's one thing ni kimwe k'umuntu aba ahantu yumva umenga arijiriwe n'ibiriko biramubako, ariko ni kindi naco yuko ibikubako bineshwa n'ivyo uri kuribuka Imana yakoze. Yeah, that's why God does things in your life. Nico gituma Imana ikora ibintu bikomeye mu buzima bw'iwawe. Imana ibikoze ivyubaka nk'amamonima. You understand? Imisho yibonye monima yamikwibutsa ivyabaye. So what God does in your life, if Imana ikora mu buzima bw'iwawe, nayo mamonima Imana yubaka, imaze kuyubaka, ikintu kije ubunyene kiravye the legacy, kiravye iyo monima y'ivyo Imana yakoze, kirashoboye gusubira inyuma kuko kibonye ko Imana yigeze kukugwanira. Hallelujah. Hi. Can I go deeper? You know, some of you, bamwe muri mwebwe ivyo Imana yakoze birakwiye kugira ngo Satani ahunge atanumwirukanye. Because you have a record in God. No one has that record. Some of you have broken the record. Hallelujah. Yourself, oh glory to God. Yourself kwa Potiphar. Yaravuze ngo umwami Potiphar yaramufungishije kubera bamwagiriza ko yajyamanye n'umugore. That's true. But you see, harageze igihe avuga ati ni haba hariho umuntu muri Israeli nzima, no, muri Egypt, ashoboye gusigura inzozi, let that person come. Yosefu arabahaye umwanya, arababwira ati genda murondere uwo muntu. Why? He knew he was the only one in the land. Yarazi ko ari we wenyene muri ico gihugu who has the record. He has that record. Yarafise record atamuntu numwe afise muri Egypt. That's why they called him. Bamaze kumuhamagara. Not only ntiyavuze, I remember Daniel. Daniel wewe ntamubwira ivyo yarose, ntamusigura ivyo yarose, amubwira n'ivyo yarose akace bimusigurira. So now, uyu munsi ngomba kukwigisha the help. Imfashanyo y'Imana niyo yagutumye ukomera. The help of God has made you strong. Hallelujah. Yesaya 46 umurongo wa 3. Glory to God. Ndakunda rino jambo. You know, it's only God. Imana, I was discussing with my wife. Ndavuga yaba Imana imeze nk'abantu, Imana yobirera nabi. Kuko ni Imana yonyene irera abantu, ikanababwira ko no mu busaza bwabizobaheka. Sinzi ko mumva icyo nshatse kuvuga. Praise God. Ni Imana yonyene irera abantu ikababwira ati no mu busaza bwanyu mufise imvi nzobandanya ndabaheka. It's only God. Hallelujah. That mystery is found in God. So ijambo ry'Imana rivuga ngo ni munyumve yemwe ab'inzu ya Yakobo mwamasigarira yo mu nzu ya Israeli mwese abona teruye uhereye mukivuka. You see that? Atavuga ngo ntabaheka mukiva mu nda. Umurongo wa 4. Nzobageza mu zabukuru ndiwe. God gives you a promise. Imana yari kurabaha isezerano, you will not die early. Ntimuzopfa kirikare. Nzobageza mu zabukuru. Nije nzobageza mu zabukuru. Ntimuzoramba kubera ivyo murya. Muzoraba because of my presence. Hallelujah.
Brother, there is something when the body of a man incubates the presence of God. Hari ikintu kihaba iyo umubiri w'umuntu utanguye kwincuba ubwiza bw'Imana. There is a synchronization that happens. Your muscles start capturing. Hallelujah. Imitsi yawe ichika nk'ama fiber optic ya internet to capture the presence of God. Avuga ngo nzobageza mu zabukuru ndiwe muzorinda musesa imvi nkibaheka. Ivyo bavyita gufitinisha abantu. Nibatse ko atamuvyeyi numwe ari ngaha yobikora. Praise God. Kubavyeyi b'abarundi dukurakirikana. Utangwe kugenda cyabwira warakuze. Just go on your way. But it's only in God. Nizewe naremye, nizewe nzoheka. Mama. Mbere nzobaterura mbarokore. You see? I will carry you. I will just carry you. Umurongo ukurikira. Hatsavuga ngo none rero mwongereranya nande. Whom can you compare with me? Whom can you compare with me? Ninde muntu mwosubira kuronka ameze nkanje. Who has that record? Ninde yabanye namwe kuva mukivuka kugeza musesa imvi akibaheka. Who can be compared to me? Ninde ashobora kugeranywa nanje? Glory to God. Atavuga ngo mwoshushanya nande twosa. Whom can you liken me? Ninde mwosobora kungeranya nawe? So imfashanyo y'Imana niyo yagutumye ukomera. Praise God. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo ataza kuba uhoraho aba ari ko Abisirayeli bavuga. Why? You know, some trust in chariots. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafaransi. Batavuga ngo but we will remember our God. Murabino verse ngene ivuga. Zaburi avuga ngo bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafaransi, ariko tweho twizigira izina ry'uhoraho Imana yacu. Why? Trust. When we speak about trust, iyo tuko turavuga kwizigira biratandukanye no kwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe bizigira iyo mikogote y'amafaransi, ariko tweho twizigira Imana yonyene. Why? It's the technology by which God insists on a man. Nicho ituma mubona bigoye ku Imana iheba umuntu. Why? It's his nature. Kameremere kayo ihevye umwana w'umuntu boyitwenga. Glory to God. Hallelujah. So now, let us navigate on these scriptures. Ijambo ry'Imana rivuga ku Bisirayeli, they saw God. Ijambo ry'Imana rivuga ngo although they knew God, naho bari bazi Imana, ntibigeze bubaha Imana nk'Imana. They never worshiped God as God, even though they knew God. Ijambo ry'Imana kugeza aho rivuga ngo mwa bwoko butagondwa izosi. They saw miracles. They saw many things. Barabonye byinshi Imana yabakoreye, ariko ico batabonye ni kimwe. They never captured the lesson. Ntibigeze bubaka munima. Hallelujah. Ntibigeze bubaka ikizobibutsa. Nico ituma mubona Joshua the son of Nun, Yoshua ahantu hose ageze Imana ikoze gitangaza yacayubaka igicaniro. Uyu munsi twaje kubaka igicaniro cy'amashimwe cy'ivyo Imana yakoze mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo they forgot their God. Bibaga Imana yabo and they went to God which are not gods. Batangura kubaha Imana atari Imana. Yes, they knew God. Barabonye Imana. You see, muri ukandiri mbivuga ngo umvi inkuru y'urugendo rw'abana b'Abisirayeli, urugendo Imana itangiye akaba ari nayirusoza, ariko abinangiye imitima we barimbukira mu butayu, uretse Yoshua na Kalebu abagabo Imana ishimiraga. Ahantu nkunda naho bavuga ngo babonye aho inyanja icikamo, babonye ya nkingi y'umuriro, bagivyo kurya vyo mw'ijuru, ariko baranka barinangira. You see, men can see God. Abantu barashobora kubona Imana, abantu barashobora kubona ibikorwa by'Imana bakanka kwizera Imana.
men abantu barashobora gusaba Imana ibatabare ikabatabara mu ndwi zibiri bakaba bavyibagiye. Yet God has done his work. So uyu munsi ndifuza ko tuza muri kino kibanza aho tuza guhindukiza amaso yacu. We see the center of the presence of God. Aho dutangura kubona ubwiza bw'Imana, ingene Imana yagira kurinda kugira ngo bino bintu umubiri wawe aho ugeze bitangure kwisynchroniza n'intambara wanesheje. That's why there was a record on Israel. Hariho record kuri Israel. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho bagenda hose ibihugu byababwira ngo twarumvise ingene Imana yanesheje amahanga, twarumvise ingene ikiyaga gitukura ciciyemo kubiri. You understand? We heard that. Twarumvise ingene ikiyaga ciciyemo kubiri. They had records. Bari bafise ivy'Imana yakoze ku buryo binjiye ahantu hose bavuga bati turabatinya kuko twumvise ivy'Imana yakoze. Glory to God. May the devil fear you because of what God has done. In Jesus' name. Hallelujah. So now, uyu munsi ijoro, it's the night, nijoro. Satana adashobora gukunda. Why? There is a center of the presence of God. The Holy Spirit. Nations, ijambo ry'Imana rivuga ngo nations shall fear you. Amahanga azobatinya kubera iki? Kubw'ivy'Imana iri kwirakora. Kubw'ivy'Imana yabakoreye bazobabona babatinya, bazovuga bati ni wa mumama umwana wiwe yapfa akamuzura. Ni wa mumama yarafise ibibazo Imana ikabimukiza. Why? Believing in God. Ijambo ry'Imana rivuga ngo sinakubwiye ngo uyu munsi ni wizera urabona igitangaza. Yesu yarageze imbere ya Lazaro. Yes, ageze imbere ya Lazaro. They didn't know that Jesus had the technology of downloading heaven on earth. Ntibari bazi ngene Yesu atereshaje ijuru arizana ngaha kwisi. Yesu arababwira ati uyu muntu iyi ngwara siyo kumwica. No, it's not sickness. Iyi ngwara siyo kumwica. Kandi Lazaro yari umugenzi wa Yesu. Ariko aravuga ngo iyi ngwara niyo kugaragaza ubwiza bw'Imana. What happened? Ageze ngaho Maria ararira aramubwira ati sinakubwiye ko ni wizera urabona igitangaza. Congregation, uyu munsi ni mwizera murabona igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. That's the center of the presence of God. Ndizera yuko hari ubuntu bw'Imana muri kino kibanza. I pray that everything be settled in the name of Jesus. Hallelujah. Why? Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzobaheka ndabashikane mu zabukuru. You will not die before me. When you walk with God, death is demolished. Iyo ugendana n'Imana urupfu si ikintu gishobora kukubuza kwegera imbere. No. You know, igituma avuga urupfu abantu rukabatera ubwoba, it's because they don't know where they are going. Hari abantu urupfu ari herezo, hari abandi urupfu ari escalier. They believe in God. So what has God done in your life? Nigiki Imana yakoze mu buzima bw'iwawe. The center of the presence of God is the Holy Ghost. Praise God. Uyu munsi we are going to navigate on those realms, and the waves of eternity are going to echo in the immortality ecosystem. Ndizera ko hariho ubwiza bw'Imana bugomba kutuzana ku gicaniro cy'amashimwe. You understand? Ni kimwe kuba ku gicaniro cyo gusaba Imana. It's where, but there is something called the altar of thanksgiving. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igendera hagati mu mashimwe y'ihanga ryayo. That's why when you are thanking God, it's the oil which helps God to rotate. Iyo umuntu ariko arashima Imana ni nk'amavuta ashobora korohera Imana kugira ngo ishobore kugira amavuma yayo mu buzima bw'iwawe. God walks in the atmosphere. Why? No man can thank God outside of faith. Nta muntu ashima Imana hanze y'ukwizera. Every man who thanks God, he has stepped and laid and sat on the throne of faith. Umuntu wese ashima Imana yaba yamaze kwicara ku ntebe yo kwizera. Why? Nico gituma mushima Imana nibitaraba. Why? Kuba bitaboneka nivyo bitwemeza yuko bihari. Uyu munsi nitwaza gusenga so uvuga ati Imana
ndagushima ko ya myaka 50 iri imbere yanje izo bimeze neza. Ndagushima yuko ejo nzovyukira byose bizo bimeze neza. Why? No man can thank God outside of faith. Kuko kugira ushima Imana ubwa mbere nuko you acknowledge it's God who has done it. Nukuba wizeye ko ari Imana yabikoze yonyene. Ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo ngo umuntu atizera Imana he cannot please God. Ntashobora kunezera Imana. Utizera Imana ntashobora kunezera Imana. Ngo ndababwira ikintu kimwe, ubuzima tubaho ngaha muri nosi buragoye iyo umuntu atizera. It's hard. Isi itwereka ko vyaheze imisi yose. The only continuation system we have is faith. Uburyo bwonyene dufise tubandanye mu kwizera. Nico gituma aha dufise abantu maybe bavuga bati 5 years ago imyaka 5 iheze nari kuba narapfuye, but you are still continuing. Dufise abantu bageze ahantu bavuga bati vyarangiye vyaheze, ariko bakavuga Imana ikazi kabongereka babwira ati no, I am Alpha and Omega. Ndi ntango kandi ndi iherezo, ndi Alpha na Omega. Mugiye kuraba benshi muri mwebwe muri ko mubandaniriza ahantu abantu bari bibaza yuko vyaheze. Why? God likes that. Ivyo ni Imana ikunda kubandaniriza ahantu abantu bose bavuga ati Jesus Christ. Ni nkuko mwoba muri ngaha mukabona umwana aje ngaha imbere ariko aratambuka, umwana ariko arikinira, mukamubona ahagaze ngaha asa n'ugomba gwe, mwese mukugara amaso mwaraba mugasanga ahagaze mu kirere. You know there are people, hari abantu bugaye amaso bari bazi uko bazofugura amaso basanga wapfuye. Aho kugusanga wapfuye basanga uri muzima. Glory to God. Hallelujah. There is another in the fire standing next to me. There is another in the holding back the sea. Hallelujah. You are not alone. Uri wenyene. You are not alone. Ntugwana, uragwanirwa. Nico gituma gutsindwa kwiwawe vyo bibitangaje. Apostle Divers said, God has tested his word. Imana yaragerageje ijambo ryayo. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Iciravuga ati umviriza, maze kubigerageza incuro nyinshi akira. Je vyarakoze nawe bizokora. Kuri Abrahamu vyarakoze nawe bizokora. Dawidi vyarakoze nawe bizokora. Yobu vyarakoze nawe bizokora. It works in the name of Jesus. His help has made you strong. Ahantu ugeze nuhave wibaza ngo nubukerebutsi bwawe. It's not your strength. Hari umuntu avuga ati iyo ataza kuba naka, no, iyo ataza kuba Imana yiwe. Because iyo Imana itibutse umuntu n'abantu ntibomwibuka. Iyo Imana itibutse umuntu n'abantu ntibomwibuka. Nico gituma dufise tubona abantu benshi baziranye n'abantu bakomeye ariko vyanse ko babafasha. What you need is to be in the mind of God. Ico ukeneye nukwicara ahantu ivyumviro vy'Imana bitemberera. Imana itakwibutse n'uwo muvukana ntiyo kwibuka. Murasura kwa mutanyumvise neza. Imana itagusize ku kiganza. Ibuye risanzwe mibarabara ryo kwita. Ibuye risanzwe mibarabara ryo kwita. Imana idashize ku kiganza. Muri kandi ndimo twaraturima kera. Niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa wigezaho menya kwa rubu nuwagiri. Hallelujah. Glory to God. It's a mogimani Imana itangura kubabwira ati umviriza jewe nzobaha kuramba. Dawidi aragera igihe akavuga ngo uhoraho waransuzumye uramenya. Abantu benshi nibatahuriyo Dawidi ariko aravuga ngo waransuzumye uramenya. Si we yasuzumye Imana, ni Imana yamusuzumye. Ndakunda hantagera yakoze icyaha akabwira Imana ngo suzuma ni wasanga ikosa muri je umbwire. Suzuma. He was sure he has been forgiven by God.
ntibaratahura. Dawidi avuga ngo uhoraho waransuzumye apana waramenye. No, waragize recherche kuri jewe umenya pa recherche. Waransuzumye uramenya. Nico gituma intege nke zawe zidatera ubwoba Imana. Why? Yaragusuzumye irakuzi. Muyandi majambo ariko aravuga ngo waransuzumye, avuga ngo you have checked me in, you have checked me out and you know me. Uranzi ndani, uranzi hanze, uranzi bingora, uranzi bindusha, urazi vyonshikira. Nico cyumva Imana ivuga ngo ntacabagerageje atari cyo mushobora kwihanganira. Iyo cyo basundi inkomezi Imana izobacira icanzu. You understand why? God knows you. Brother, God knows you. Imana irakuzi. God knows you. There is a mind. Nta kintu gitanga amahoro nko gutambuka mwibarabara nawe utobufisa amahera uzi neza ko Imana ikuzi. Urabanzuka bisuzuma neza. Umurivyo yavuze ngo iyo mbimenya simba nararize. Bwa bundi ibintu abantu babona bagatangura kurira, n'ivyo Imana ibona igatangura gutegura imidari. Why? Imana irizira yuko ikigushikiye cyose you will go through. Ndashaka mugera mu kibanza na Satani ageze kurungika abademoni bamubwira ati umviriza nimba ari kwa Apostle Dive we are not going. Nitugenda. Kubera iki? No. He has a record. Hari abantu muri mwebwe nico gituma nifuza ko mwuzurana amashimwe y'Imana. Murabona Abisirayeli barabika amashimwe ku buryo batangura kuyabwira abana babo. Bakabwira ati we are a generation. Our father was Abraham. And Abraham never failed. You know, when he bore a son, he called him Isaac. Isaac, he never failed. Isaac begot. Now Esau. Yakobo. These two men never failed. We are a great nation. Turibuka imana. Ingene yaturenganije. Chakiyaga gitukura. Barabibwira abana babo. Kuburyo batanguye gukura. Kugeza n'uno munsi niko Israeli yubatse. Kuburyo abana bakura bazi ko Imana yawe yakoze ibitangaza. Umuntu wese Imana yagendera yacabaza ati vya bikogwa twumva biri hehe. Ngoma kukubaza abana bawe nibikogwa ivyahe bazi Imana yakoze. Haguruka ushinga intahe mu izina rya Yesu Kristo. Cyagi koko bakineshesha gushinga intahe. Hallelujah. There is something about the testimony of Jesus Christ. Singing high abantu bavyumve. Yes, navuye muri koma abantu abaganga bamaze kuvuga yuko ngomba mfe, but I could not die. It was a prolonged time to serve God. Wari umwanya Imana yongeye ko kugira mbande nkorera Imana. You see that? So now ibintu Imana ikoze abantu benshi bibuka ivyo bagomba gusaba Imana, ntibibuka ivyo Imana yakoze. Icyo ugomba gusaba Imana, uburyo bwa mbere bwo kukibwira Imana no kuyibwira icyo wakoze, icyo yakoze. Webwira ati Imana ndagushima. Dawidi avuga ngo hari hasigaye gato. Hari hasigaye. Murabona hari abantu ubuzima bwabo bugendera ku matangente. Do you know those people? Hari abantu ubuzima bwa unabonye ucufuka mu maso kakujya kumwana ari ngaho imbere. Wogira ngo agomba kwe. Agendera kuri tangente. Ku ishuri amenye mu ishuri ni 50%. You understand? Agenda kuri tangente akantu kose ni tangente. You understand? Ariko abantu bakiyumvira. Why don't you fall? Kweri kutagwa. He sustains you. Iyi ntambuko z'umugororotsi zishigikiwe n'Imana. Naho yotemba azovyuka. Hari abatemvye bagiye kuvyuka muri no joro mu izina rya Yesu Kristo. By the power of the Holy Ghost. Set out of the presence of God. It is the Holy Ghost. Why? Ubuzima bwa butegerezwa kugira intahe yuko nta wundi yari kubikora. It needed God. Vyari bikeneye Imana gusa. Hamwe abantu babonye bavuga ati aha, it's only God. Only you can do what no man can do. So imfashanyo yiwe niyo yagutumye ukomera mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndiko ndavuga rino jambo kugira ngo wumve ko gukomera kwawe gufatanye n'imfashanyo y'Imana. Itsamo Imana ivuga ngo it is not by power, it is not by might,
but it is by the Holy Spirit, the Spirit of God. Si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ariko ni kubw'Mpwemu Yera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo I will not trust the flesh. I will not trust in anything. Nta kintu na kimwe nzokwigira nizigira. Sinizigira n'umubiri wanje. I only trust in God. Bamwe muri mwebwe hari igihe bagera ahantu akumva umenga yo kwizigira nawe nyene ntiwiyizigira. Why? Si ukiriho ni Kristo muri wewe. Hallelujah. Are we blessed? Ndizera ko ari ikintu Imana igomba gukora kuri no mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. The devil is a liar. Satani n'umubeshi. Ikintu cyambere Satani akwereka nukuguhuma amaso kugira ngo ntubone ivyo Imana yakoze. Let me speak this mystery and I believe you will understand. Ndizera ko muza kuvyibuka. Ndizera ko muza kubitahura. You see, when you see what God has done, iyo ubonye ivyo Imana, iyo uhindukije amaso ukabona ivyo Imana yakoze, you are charging your spirit. Nico tuma Satani adashaka ko wibuka ivyo Imana yakoze. Why? Ukiri kurabiraba, uri kurashaka, uri kuriyuzuza, uriyubaka mu muntu wawe w'indani. Praise God. You are charging yourself. Muri mwebwe hari abantu naho batosenga bohagarara iminota 5 bakibuka ivyo Imana yakoze. You are charging your spirit. Nibuka Yesu aho wanguye, nibuki mbabazi wangiriye, je nibuki vyo wankoreye, sinza kwibagira warakoze Yesu warakoze. See, those are your things. Don't give up. Ntukabire kurire hasi. Ntukifate nkaho umenga nta kimana yigeze ikora. Satani yo gutwenga. Ntukifate nkaho umenga nibisasa nta nsinzi nimufise mu buzima bwawe. You have a record, brother and sister. You have a record. Urafise hoko, urafise ivya. Cyo tumeze mu gimana bivuga ngo abagororotsi baravuga ibitabo bikazingurugwa. Ntiwifate nkaho umenga nta kimana yakoze. Uvuga ati Mana 2020 narakubonye, 2015 narakubonye, ko nakubonye muri 2015 sishobora kwibagira no gukekeranya yuko muri 2021 nzotegerezwa kukubona. They overcame. Banesheje cyagi koko ugushinga intahe n'amaraso ya wa mwagazi. You defeat the devil by the testimony of Christ. Now, however ngomba kubasomera Ezekiel 16:4. See, wibagira ibintu byose, wibagira ni wakubwiye ubutumwa ariko ntibibagira ivyo Imana yagukoreye. This is powerful. Avuga ngo mu mavuka yawe umunsi wavutse ko uruzogi rwawe ntigwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa amazi ngo utungane, nta wakwiritse mu munyu namba canke ngo agushire mu mutwahi. Nta wagusize ko akajisho ngo akugirire akagongwe kugira ngo agire ico agukorera muri ivyo, ngo akugirire ikibabagwe, ariko wasiburiwe mu gahinga umunsi wavutse ko kuko waruteye ishishi. Glory to God. Kuko waruteye ishishi nta muntu numwe yashobora kukwegera. Let me say something. Abantu ntibigera biegera ibintu bibashisha. That's why God allows, Imana yemera yuko bamwe muri mwebwe babahojete. No, kuba hojete bisigura kuja in the training camp. Uva hafi y'abantu. Imana iri kurabwira abisirayeli nta muntu numwe yashobora kubarabijisha. Rino jambo ni Prophète kuko ihanga ry'abisirayeli garigeze no gufudika kuri carte. Barahera igihugu nicaba kikibaho. The Zionist government. Itsamo gimana ivuga ngo nta wagusize ko akajisho ngo akugirire akagongwe kugira ngo agire ica gukorera muri ivyo, ngo akugirire ikibabagwe, ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutse ko kuko waruteye ishishi. Have you met people? Uramaze, you see, sinzi kumaze kubona cyangwa amaze kuba wewe. Hari gihe bishika umuntu akaba umutwaro w'abantu bose.
Utatse no muri quartier bakavuga ati mana yanjye umuntu yimukinga kubera iki. Time comes when you feel like you are burdened to everyone. But time comes also when you are the lifter of men's burden. Ikindi gihe kirashika aho utabukira umutwaro abari we ukura ku mitwaro abandi mizina ya Yesu Kristo. So rejection is not how your story ends. Kubaho zete siku inkuru yawe ihera ni mari kurungitsa muri training camp. Nico gituma bakuhozese ntugaruka kwa kundi nyene. Ni bande bazi who know Jephthah. Ni bande bazi Yefuta. Yavyawe na maraya. Avyawe na maraya. Baramwirukana. Bamwirukanye baramubwira ati wavyawe ni maraya, so you cannot stay here. Yefuta aragenda. Baramwirukana ava muri ico gisagara. Bamuhora ikosa mama we yakoze we atigeze akora. So he went. But he went in the training camp. Bamwirukanye akiri umwana. Intambara iteye. Abansi babo barabakubi. Abansi babo apana barabahahaza. You understand? Without abacamanza. Until kugeza igihe baza kurondera Yefuta. Now, the one they rejected, they went to look for him. Why? The help IMFASHANYO y'Imana yaratumye Yefuta akomera gusumba aho bamwirukanye. Ngoma ndakubwira ikintu kimwe, ushobora kuva mu kibanza bakwirukanyemo kugira ngo uzogaruke kugikiza vyonyene. Nuzogaruka kugira uhahazwe, uzogaruka as the savior. Praise God. Hama baramuhamagara baramubwira bati ingo udufashe kugwana. Baramaza ati none ni watugwanira tuzoguhiki, I will be your leader. But the leader wo murongozi bashaka nibo bari bamwirukanye bamuhoye iki mama wiwe. Nihiza mu gimana rivuga ngo base barari abana barajingitwa. You see that? Murona ko abantu bahogwa abavyeyi babo. Uri umwana wa naka. Hey! Papa wawe. Mugabo hajya umuntu bumurenganije iyo muhoye abavyeyi biwe. Kuko umuntu wese afise inkuru yiwe. Ntiyahisemo abavyeyi avukiramo. Mugabo arahitamwo ahazohagarara. Praise God. Iyo si mpamvu yotuma umuntu adendebukirwa. No. Wherever you come from, I don't mind. Nacho bitwaye ahuva. What counts is where you are going and the movement you make in God. Amaze kugaruka yaranesheje abansi babo ataba murongozi wabo. But he was rejected. Jephthah. Joseph, the same story. Yes, the same story. So rejection is as though is a synonym to lifting. Gusigwa hejuru ntibuva uburengerazuba. Promotion does not come from the east. Nahantu umuntu ahagarara kugira arindire gusigwa hejuru. Man has to stand in God alone. Ahantu umuntu wenyine ashobora guhagarara kugira ngo asigwe hejuru n'Imana, it's in God. Nahantu nahamwe. You see, hari abantu bavukira mu mafamiye meza cyane, but they never see the mountain top. Why? Nukeneye guhagarara ahantu kanaka, ukeneye guhagarara mu muntu kanaka. Itamo gibanivwa ngo kuko gusigwa hejuru kudaturuka iburasirazuba. Hari abantu bakivuga bati ndarindiriye Imana izoza, ndayirindiriye mu cyumba. You know, God does not live in your room. God lives in you. Imana iba muri wewe. You don't wait for promotion, promotion waits for you. Nturindira gusigwa hejuru niko kukurindira. Nico gituma if you don't make a step, udateye intambwe, lifting will never come. You see, udateye intambwe ko gusigwa hejuru asura kutazokubona kandi guhari. It's in the mind of God. Biri mu byumviro by'Imana, but you don't make steps. Nujimbere nta ntambwe uri kurafata. Praise God. Iyo umugore agoye bucinyanka adafata intambwe zo kwegera Yesu aho yarari ntiyari gupfa yarakize. Make a step. Egegwa imbere. Go towards your destiny. Destiny is calling. Kazoza kawe kariko karaguhamagara. Reka kuguma wicaye. Make steps forward. Egegwa imbere. You see, ufise indirimbo nziza ego fumuyifata kuri audio uyirungikira abantu. It's enough.
one day umunsi umwe umuntu azoyumva avuga ati umviriza mbwira amahera ukeneye muri studio, but make a step. Don't sit, don't wait sitting. They don't wait sitting, they wait walking. But in the bariko baratambuka. Hallelujah, glory to God. Avuga kuko gushigwa hejuru kudaturuka iburasirazuba canke iburengerazuba mu bugaragwa bwo ku misozi. Murongo kurikira, ariko Imana niyo mucamanza. God is the judge. Imfashanyo yayo ni gushyira hejuru. Dawidi aragera igihe anavuga ngo, cast be the mountains of Gibeon, cast be the wind that come from the north. Aragera igihe aja mu ntambara agasavura agatangura kuvuma imisozi akavuma n'imiyaga. Why? Mountains were supposed to walk with him. Kuko imisozi yategerezwa kugendana nawe, yategerezwa kumuha favor mu ntambara yiwe. Let me say something. Ahantu uja hategerezwa kuba hari lieu strategique y'Imana kugira gushire hejuru. Ahantu hambere Imana irabira umuntu igomba isire hejuru n'umuntu ari hasi. Glory to God. The process of God. Imana ntiraba nkuko abantu baraba. Abantu baraba ufise bakamwongera ivyo afise. Imana iraba baciye bugufi. Ibasanze hejuru Bibiliya ivuga ngo Dieu résiste aux orgueilleux. Iragwana nabibone ariko iraba baciye bugufi. The only principle to the lifting process is humility. Guca bugufi nico kintu cyambere Imana ishobora guhagarako kugira ngo ishyire umuntu hejuru. Birivuga ngo il donne grâce, itanga ubuntu ku bantu baciye bugufi. You have the grace to penetrate on the mountain top. Imana ntiraba nkuko abantu baraba. Tonight, the center of the presence of God, it is the Holy Ghost. Muhemu yera. Yes, atababwira ati sinzobasiga mwenyene. Arabaraba. Akabwira ati no, I will not leave you helpless. Sinzobasiga mwenyene. Nzobarungikira umufasha alos parakletos. Avuga ngo nzobarungikira umuntu azobafasha. He will help you. When you cannot, he will help you. Bibiriya mu Baroma 8:26 havuga ngo likewise the Spirit intercedes for the saints. Nuko muhemu w'Imana asengera abizera. Ndagoma murabe muri message ngene habivuga. The longer we wait. You see, give me the Message Bible. Give me the Message Bible before we finish. Je nawe imfashanyo yakiri ku Mana mu izina rya Yesu. Meanwhile, the moment we get tired in the waiting, iyo turushe mu kurindira, Imana irabizi uko abantu basobora kuruha barindiriye. God knows. Iyo uvuze ngo ndarushe, ndananiwe, nasetse ibihome vyinshi, ijoro ryanje ryanse guca, ndi hano nimba hari cyo fasha. You see, it's a meanwhile, the moment igihe mwarushe mwananiwe no kurindira, that means Imana yaravyumviriye ko irabizi ko ari abantu bazoruha barindiriye. Nico gituma yarungitse mpemu yera. Meanwhile, the moment you get tired in the waiting, God's Spirit is alongside, helping us along. Muhemu w'Imana ari mu ruhande rwacu adufasha kubandanya. Kubera iki? Mwananiwe no kurindira, the Spirit comes. Nukuvuga ko umufasha agufasha tudashoboye, right? Now, but if we don't know how or what to pray, sinzi ko ari umuntu aragera igihe akavuga ati Mana ngomba senge ariko nabuze nico nsengera. Hana niko vyari bimeze. That woman of God yarageze mu isengero ku buryo vyanka kwavuga ati jewe nta mwana afise, byaranse kwavuga atangura kurira kuko akabonge kari kenshi. She could not speak, she could not utter the words of her heart. Atangura kurira, atangura gusuka amajojwa y'imbere y'Imana. That means pain was too much to be talked about. Hari igihe umubabaro uba mwinshi ku buryo atamajambo ashobora ku exprima.
a heart of a man can be wounded. Umutima w'umwana w'umuntu urashobora gukomereka beyond expression of words. Icyo nizo mpemu yari yaje gukora. Hatavuga ngo if we don't know how or what to pray, iyo tutazi ingene nico gusengera, nawe ukabura ingene wisengera, but the Spirit of God stands. Hatavuga ati ntuzi ico gusengera, ntuzi ingene usenga, but I know the mind of God. Ariko ndazi ivyumviro vy'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe asesa ivyumviro vy'Imana. He that searches the Spirit of God knows the mind of the Spirit. Niwe asesa ivyumviro vy'Imana akamenya n'ivyumviro vyayo. So now, it doesn't matter. He does our praying in asengera muri twebwe, in and for us. Himwana hoye. Asengera muri twebwe kandi agasenga ku bwacu. Ahantu benshi bavuga ngo mwanya matrodisho bavuga ngo asengera muri twebwe, agasengera en faveur yiwacu, in our favor. So, making prayer out of our worldless sight, our aching groans. 27. He knows us better than we know ourselves. Aratuzi gusumba uko twebwe twizi. He knows us better. There is nothing better than to be where you are. You see, he knows imani irakuzi gusumba nuko wizi. That means nico rituma uzuyemerere igihe usatse gusenga igahindura ivyo uri kurasengera, yemerere kuko irakuzi gusumba uko wizi. Irazi icyo ushaka. Yesu we avuga ngo nimbere yuko mugira icyo muvuga, I know. Ndazi icyo mugomba kuvuga, ariko ndagomba ko muvuga. Why? The breath of speaking is life. Nico rituma kugeza nuno munsi umuntu wese ariko aravuga impemu ziguma zisohoka. That means breath and words are intertwined. Impemu n'amajambo vyoma biriko birajana. Yesu atavuga ngo my words amajambo nababwiye, they are spirits and they are life. Ni impemu kandi n'ubugingo, they are life. Praise God who always causes us to triumph. Thanks be to God. Imani ishimwe cyane yamitujanye nk'abasore we. Ndazi ko abantu batanyumvise. Imana mu bisanzwe gusorera ntusorera umuntu ashaka. Ngoma ndabereka ikintu kimwe. Sometimes they just come here. Hallelujah. This man is a man of God. Bamino verse. Thanks. Ariko Imana ishimwe yama itujana nk'abafashwe mpiri muri Kristo, idutera kwerekana ubumote bwo kumenyekanisha Imana ahantu hose. Now, sometimes sinzi ko ari umuntu afise oya nta muntu yozana umugozi mishengero ndabizi. Yesu waje kuboha Satani. Anything cyangwa umuntu afise sharp muri kino kibanza. Do we have any? Harashushe sinzi ko ari umuntu afise. Nzana kare akantu kama malivia. You see, it's about Imana ivuga ngo ariko Imana ishimwe yamitujanye nk'abafashwe mpiri to manifest the savor of Christ. You know, sometimes Imana rivuga ngo Imana yamidutwara nk'abafashwe mpiri. Iyo umuntu afashwe mpiri unyumve neza ntibamutwaye ashaka. Hari ahantu ngomba kwinjira mu izina rya Yesu Kristo. Ntibamutwaye ashaka. Ntiwibaze yuko ahantu hose ubonye kugirirwa neza n'Imana wahagiye ushaka. No! Imana yategerezwa kukuboha kuko ntutahura ibiriko biraba. You understand? You don't understand the process. It's about Imana tsevuga ngo Imana idutwara nk'abafashwe mpiri ikagusunika kubera iki rimwe na rimwe ariko uragusunikira niho hari abansi bawe benshi, ariko Imana yababwira ati muri abo bansi nyene niho nzo guhera insinzi mu izina rya Yesu. Oh, glory to God. No weapon formed against you shall prosper. Natsasure kukugwanya kizogira ico kimara. Imana irabizi irakuzi anakujua bien.
irabizi kutogutwara mu mazi ukagenda ubishaka. No, igutwara yakuboshe. Urazi gitumi kuboha kuko irabizi niwabona abansi bawe uzoshaka kugwana. Urumunye ntambara. Even God knows you. Iti kuboha kugira ngo babone ariko ntugwane. Imana ikubwira ati aho nyene aho babitiye ko mutara abantu banje niho nzobitira abantu banje. That's the word of God. So he takes you to those places because mu vyumviro vyiwawe biri limite mu gutahura the divine process. Uburyo Imana ikora rimwe na rimwe ivyumviro vyacu it cannot grasp how God works. Imana rimwe na rimwe ducisha mu nzira nk'abana abantu tuvuga tuti no, I cannot go through that. Irakuboha ikagutwara. Mugabo havuga ngo thanks be to God. Hamico kibanza ugiyemo hariho mission imwe Imana yaguhaye aho hantu. Iguha gutera kwerekana ubumote bwo kumenyekanisha Imana ahantu hose. You enter an office, winjira muri biro kanaka bakavuga ati uyu muntu yashitse ngaha gute, uruwahe ati mva aho ti he hake he aho he kutavuga mwizera ati mva ngurone urenganye mijenda havuge neza ni matana turahazi. You understand? Nico gituma tudasora gutegwa isoni naho tuva, because we know we are from above. Praise God. La fois prochaine bakubaza ati mbega uva he, uvuga ati I am from God and I will end in God. Na uwavuye mwijuru aruta bose ariko wisi avuga ivyisi. So aho hantu ushitse barakuraba bakabona yuko ntukwiriye gushika aho hantu. Ikintu cyonyine gisora kugushikana ahantu udakwiriye, it's God. Nico tumavuga ngo idutera kwerekana ubumote bwo kumenyekanisha Imana ahantu hose. Ndasenga kugira ngo Imana ibashire hejuru ku buryo abantu bose bamotegwa n'ubumenyi bw'Imana, bamotegwa with the savor of the knowledge of God. Man, we know God. Bamwe muri mwebwe gituma Imana isaba kubashira hejuru nuko abantu bazoyimenya biciye mu gushigwa hejuru kwayo. Imfashanyo yawe iva ku Mana kandi imfashanyo y'Imana niyo yagutumye ukomera. Hallelujah. Hari umuntu asura kumbwira ati oya mugabo mu muryango wanje twari dusanzwe dukomeye. No, you are weak. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. You see where you come from. Ahuva na ability na qualification ihari yo kugira ngo hagushikane imbere. Why? Ahuva ntihazi imbere yawe ingene hasa. Ariko Imana wavuye ko kazoza kawe igafise mu biganza vyawe. That's why you need to consult God more than man. Ukeneye gukonsulta Imana gusumba uko consulta abantu bose. Ariko Imana isimye, thanks be to God who always causes us to triumph. So now Imana gutwara nk'uboshwe for victory. Ndakabereke muri message kararyoshye kandi natwe mutahura icyongereza in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kuno kuvuga ko kwizera. And I got it. Thank God. Ndakunda message. The preacher is preaching to himself. Rimwe na rimwe birasaba ko wibwira ubutumwa. You speak to yourself. Woo! Look at you, Mr. Evrard. You are glorious. Hashira izina ryawe apana igiwanje. Rimwe na rimwe birasaba ko wibwira ubutumwa ukavuga ati ukivuga mu izina. Oh yeah. Praise God. You see, you can never know how to minister to thousands if you don't know how to minister to yourself. Nusora kumenya ingene wokorera abantu ibihumbi utazi ingene we ministeringa ko wikorera wewe nyene. You start preaching to yourself. Utangura kwibwira ubutumwa ati oh ndakubonye hashira izina rya witwa nde inde urabibona naho ndabivuga ndiko ndavuga ubutumwa hari abantu batinya kuvuga izina ryabo ndazikiri mu vyumviro vyabo bacavuga ati yo noba nibonye oya ntiwibona. They call it the expression of the glory of God. Hallelujah. You preach to yourself and say nimba witwa George
canke Toma ukavuga ati Toma ntiwibagire ivyiza uhoraho yagukoreye. Wame wibuka ivyanditse muri ico gitabo, wamubirimbura ku murango no mwijoro. Niho ivyawe Toma, hashira izina ryawe. Niho ivyawe Evrard, niho ivyawe Emery, niho ivyawe bizogenda neza. Ivyawe nico gituma Dawidi agera igihe akavuga ngo umutima wanje icara ngaho, ni igiki kigutumye umpagararamo. Why? He was preaching to himself. Hallelujah. The first preacher of your life is the Holy Ghost through you. Ni mpwemu yera akubwira who you are. Imisi yose yo Satana guteye icambera gomba suko ukora icyaha, icambera gomba nuko wibagira icuri. Nico gituma agiye kuri Adamu na Eva ambwira ati vyukuri yarababuzize kujya kuri iki cyama nimwakijya muzosa n'Imana. He attacked the identity. Kuko inkomezi zacu zihagaze mu kumenya ico turi. Hari amadayimoni adasaba gusengerwa just because you know who you are. Satani cyo kintu yataka kugira ati none wewe nimbura umwana w'Imana, wowe uri umwana w'Imana, ibi bikaba biriko biragushikira. Wumve ariko yataka ivyo uri kurakora, ariko yataka identity. He doesn't know, ntagomba kumenya who you really are in Christ. Iyaje muri ubwo buryo umwishure nkuko Yesu yamwishuye, mugabo worenze ku gatoyi kuko yari Yesu imbere yuko azuka mu bapfuye. Hallelujah. Umubwira ati no, as he is, so I am in this world. Nkuko apana yarari, uko ari mwijuru, in the glorified presence of God, in the majesty of the eternal abiding. So I am. Uko ari mwijuru, niko nanjenji. Tell the devil, tell the sickness, you came too late. Declaring boldly, I am a son of God. He said it's finished, and oh, my story is written, and oh, I overcame. You overcame. What a message! You what a message, SINAGAYE Yesu Kristo. What a message, SINAGAYE Yesu. I got it, thank God, in the Messiah, in Christ. Muri Messiah, Yesu Kristo. God leads us from place to place in perpetual victory parade. No. Murashobora ko mutabitaho. Ni bande bantu hamaze kubona abasodi ngene batambuka. Have you ever seen? Wavukiye ku Musaga ico kibazo sindakikubaza. You understand? Abandi bavukiye ahandi. You understand? Muramaze kubona ingene batonda imigwi. Hallelujah. Je nibaza ko batonda sero y'amapete yabo. Biraryose kuraba. Aha niko bavuga ngo he leads us in the perpetual parade. It's a parade of the military. Ni teraniro ry'igisoda kitariko kiragwana, kiriko kira celebra victoire tamaze kwakira. You see? Oh, glory to God. Ndasenga kugira ngo kuko iyo nkuru yiwawe si wawe wenyene. Muba mama basengeye abana babo bakazuka nturi wenyene. Umunsi umwe muzohagarara as a parade. Muba mama basengeye abana babo bagahinduka nturi wenyene. Umunsi umwe muzohagarara in the parade. Inaya when we fise wenyene, brother, there are many others. Harabandi bihumbi ndwi batigeze bafukamira bayari. There are many others. Nico yituma ibijamo y'Imana bivuga ngo nkuko icuma gikarisha ikindi. Iyo uhuye n'abantu nkabo barakubwira ati we byagenze gute? Ambwira ati umviriza je bari bantwaye mu bitaro bari bazi ko napfuye. Ambwira ati wewe nibitoye. Jewe ivyuma byari byamaze guhagarara. Then I came back to life. Ubu Kristo niryo dini ryonyene. Muramubara kwamvuze dini. Niryo dini ryonyene rishigikira kugupfa gusumba kukubaho. Christianity is the only religion which is emphasizing on death more than life. Niko tini cyonyene riraba umuntu risaba ko umuntu abanza gupfa kugira ngo abeho. Abandi bigisha ingene babaho, twe twigisha ingene bapfa. Why? I am crucified with Christ, yet still I live. Not I, but Christ in me. Bavuga ngo uko icuma gikarisha ikindi niko umuntu akarisha mugenzi we. Rondera, what is your parade? Singers, what is your parade?
bantu muri ngahe parade yawe umugwi wawe wabanesetse uri hehe rondera uyu munsi ndasenga kugira ngo niwava ngaho uhure n'umugwi wawe wabanesetse mu izina rya Yesu kuburyo kuri WhatsApp muzamufise the parade of healing, the parade of financial breakthrough, the parade of glory to God. Umugwi wawe wabanesetse uri hehe imana irawufise cadutonda rero kuri iyo migwi turiko turaserebura atavuga ngo through us he brings knowledge of Christ everywhere we go. Kubera iyo record ufise mu mana ahantu hose uzoja bazovuga ati ugeni wa mu mama. Nico gituma izina ryawe rishobora kuva mu mazina menshi cyane. Hari abantu bitwa ba Petero muri mwebwe mugabo muri kino gihugu bavuze Petero turazi uwo twumva ndabesha ni izina ryavuye mu yandi mazina. Ndasenga kugira ngo izina ryawe rive mu yandi mazina mu izina rya Yesu. Yo, gender kundi man. I love God. I love God. You understand? Everywhere you go, people breathe. A container of oxygen. People breathe in the exquisite the fragrance of Christ. Ahantu hose uri kumwe n'abantu abantu batangura guhema ukumenya Imana. They breathe knowledge out. Hey. Muramaze kubona kiya kintu bacita kiya kintu cha oxygen. Bombo ni murakoze. Ntasonzi cyane kuko sinkunda kuja kwa muganga. Kiretse ngiye kuzura abapfuye. Kiretse ngiye gukiza abagwayi. Praise God. I declare ko ata bombo nizokwigera inzako. Nawe ndabikwatuye ko mu izina rya Yesu Kristo. Everywhere you go, people start breathing the presence of God. Ni hamwe wicara muri bish umuntu hindura kubatse ndakubaze hari ibintu numva ku mutima ndasura kukwiganira ingorane mfise ukazombira ati yes I sit here as an answer. Ni cenga nk'inyishu yawe. Talk to me. You are talking to the presence of God. People breathe. Abantu bahema ukumenya Imana mufise. Nimwareka kumenya Imana hari abantu bazopfa. They will not breathe again. Icyo tumisemo kimana bivuga ngo ukutamenya ubwoko bwanje burishwe no kutagira gute no kutamenya kuko they rejected knowledge. Never reject knowledge. That's your story. Inkuru yawe imfashanyo y'Imana niyo yagutumye ukomera. Nawe niba kubaza nawe uzababwire yo nawe niba kubaza o nawe uzababwire oya nawe niba kubaza o nawe uzababwire nshuti niba kubaza oya nawe uzababwire. That is your story. Mbwira rero ni gute wova ngaho wacutaha muhira ukaca wijira naho boca mu mwonga w'amarira bahahindura ahantu h'amariba naho boca mu nzuzi zuzuye ntizizobarengera. Abo bantu bavuga ni wewe banse gushyiraho amazina kuko tutokwigwayo ni wewe. That's your story. Imfashanyo yawe yonyene iva ku Mana. Nico gituma ngomba kuguhanura. Igihe cyose ikintu kibaye mu buzima bw'iwawe, igihe cyose ikintu kibaye, imbere yuko uhamagara umuntu kuri telefone, go to God. Bwira Imana. Hari abantu hamagara, hari n'abandi Imana ihamagara. Go to God. You are finished. Amen. Tumubohore. Amen. Mwabonye ingene Imana ibaboha mu mashimwe yayo. Gati ndabitswa tavyutahura. Mugabo go in. I am with you. Kavuga ati Imana. Kujya kwa Mose avuga ngo je sinzi kuvuga Imana kavuga ati no ninde avugiye kuvuga. Why? The mystery of the works of God is silence.
ni Imana yonyene ivuga cyane y'abantu bahoze. It's only the voice of God which is amplified in silence. Nari narababwiye ko mu gakere no mu gutekana ariho nzobiyerekera. Ni Imana yonyene iprefera kuhora kugira ngo ivuge. Ijwi ry'Imana niryo ryonyene risaba ko abantu bahora kugira ngo ishobore kuvuga. Murabona hari abantu bitahura nabi niyo bariko barasenga akavuga ati sino kumva Imana, ntagize ntagiye mu gacerere. Naho uri mu isoko ijwi ry'Imana riravuga. Na ivyuma vyo bariko biravuga. Hari abantu ijwi ry'Imana umenga ni yoga. Semana moyo wangu. Ndagusavye ntusubire no kunyege. Abo bari kumwe gatangura kubegeza ati semana. I breathe you in, I breathe you out, and all my life is yours. You see, naho buri mu nduru nyisi nitsuge tuma bamwe muri mwebwe Imana inabavugisa mubabaye cyane kandi mukayumva. Kuko Imana niyo ivugana n'umutima wawe ahantu umuntu adashobora gushika. Ni Imana yonyene. So God leads you. We muyera atatangura kuza akagufasha. Mugabo itagufashije uze wamuzi yuko it's God who has done it. Ni Imana yabikoze. Hari abantu bavuga ngo je mfise ukuntu nsanzwe meze ngo ndafise discipline. You will die with discipline. Uzokwitwa nayo discipline yawe. Ngo jewe ngituma niruse nkabo wa mbere. Mimi nafanya tisi. Je nama muri gym. Abiri ngiye abantu barabahemukira mbese n'abahanze amaso bakabakoza isoni ariko wewe ntujuhemuka kandi ntukoza isoni habwa ikuzo Mana yanje That's God. Iyo ni Imana mu buzima bw'iwawe. Uwo gutera ubwoba ninde? Reka duhaguruke ku maguru yacu. Dukomera amasi duhaguruke ku maguru yacu turangiza mu izina rya Yesu. My help. Imfashanyo yawe. Imfashanyo y'Imana niyo yagutumye ukomera. If it had not been for the Lord, I'm nothing without you. Without you, you worthy. Uyu mwanya ngo ndagusabe kimwe gusa wokora ubwira Imana uvuga ati Imana sinzi ikintu kimwe wo kwibuka ariko ubwira Imana ati Imana ndagushima ko kuri kiya kintu wagikoze mu izina rya Yesu cubatse icyibutso ntibagirwa mu buzima bw'iwanje. Oh, I'm nothing without you. Without you, you are the air that I breathe. Can't live without you. Oh, without you, I live and move and has my being. Hosanna, Hosanna, Hosanna to Jehovah, to Jehovah. You are the air that I breathe. You are the air that I breathe. Oh, hallelujah. I live and move and have my being. Hosanna, Hosanna to Jehovah.
Sarahas kabrahande bas. Nacho woburi. Utari kumwe n'Imana. Icyiza muri byose ni ukuri kumwe n'Imana. You are the air That I breathe. Can't live without you, Lord. Without you, in you I live, I move and have my being. Uyu mwanya umutima wawe ucuraranga indirimbo z'ishimwe. In your heart sing melody. Utangura uririmbira Imana indirimbo z'amashimwe. Ishimwe ryawe rirashobora kutabiga mugenzi wawe. Sing your own praise to God. Build yourself on your most holy faith. Yalabados, Yalaman. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for loving me. Thank you, Lord. Lord. Thank you. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikora ikintu gishasha mu buzima bw'iwawe. Kidasa n'amashuri yawe. Kidasa n'ahuva. Kirengeye ibyumviro by'umwana w'umuntu. Iby'amaso atigeze abona. Iby'amatwi atigeze yumva. Aba ari ibyo Imana ikora mu buzima bwawe. Ntihagire n'umwe gusuzugura kubw'ibyo uri kuracamo. Agaciro k'ibyo Imana yakoze gatangure kuvuga muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Kristo niwe buye abubatsi bataye, ariko ryabaye rigumye imfuruka. Ibyawe byose bigumijwe n'umushinge n'ibuye ariryo Kristo Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sulamwana njama za mutima Yesu. Ndagushimiye kuri kurandongorera mu migwi y'intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kwivyambayeko nibiriko birambako atakindi vyonyigisha atari kukumenya wewe. Ndagushimiye komenyekanisha ubumote bw'ubwiza bwawe aho ngiye hose. Ndagushima kubuzima bwanje bumatanye nico wavuze. Ndacyari ico wavuze, ndacyari ico wiyumviriye. Ubuzima mbaho nkiri muri ino si ndabubeshwaho no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Sije nkiriho, ni Kristo muri jewe, ni Kristo muri jewe, ni Kristo muri jewe. Urakoze muhemu yera, tugukomeye amashyi menshi. Izina rya Yesu Kristo. Mwana heza giwe.